acambwira ati mbabajwe nuko yahevye ishuri n'umwana akamuta ngo ariko akurikira FAMBA ese FAMBA zo mu maririki avuga cyambwira mama bwaje ibintu bitandaba biba bitandaba cyamvuga ati kinizere harimo nayo wanyu iyo apashe kunambia mimi kwa sababu ni usu murondere wewe muyage avuga tugende kirana dushaka kumurondera ati okay tina nta kundi byari kujya mukobwa yarigeze kunuka mu ndwi iheze nari ndamubwiye FAMBA dukora ikiganiro kumbe ni afite telefone ya FAMBA ndamwandikiye FAMBA oya VP ejo tuzokaca gene usanga hapi umudemo acadukarana ndakuje kumugabanya ndakuje kumugabo wanje what sindi brine sindi FAMBA tunamugati mwagize mariage ryari nguvye ntibikuraba nguvye ndakujije nikambia ube wibuka wasikuri umuntu anagusumbye n'imyaka ubese kumuta kwindero je nawe nitungana tinubwo mbona ndi mugufa ariko rushaka kwanda gusumbya imyaka kandi umuntu wese uko ameze kose bumusunze amafaranga umusunze ubwiza nukusha kumuheshimu kuko uzu n'umusi wereke aujukesho yake ndamubwira ati sorry vraiment ariko nta nabi yaririmwo mugabo wanje kiki namuhanuwe ndamubwira ati ora umukobwa kandi uracari muto ujumenga na 18 afise hata imyaka 18 ndamubwira ati uruku nubwo mwamukundanye simpaka bose nye ko mukundanye kuko si parasel ukurayanisha sinzi yo gupanga uri kurondera abakiriya rero nimba mukundanye n'umuntu bibi banga ryanyu mukundana muzanze none ndakubaza jewe zo kutamutera bafise Guys, mumeze gute? Mumeze neza? Je meze neza ndashima Imana. Rero uno munsi ndi kumwe na MILLY FIFI biro yabo ya STV barimutse bakora muri Kamenge Business House. Ewa kugorofa yo hejuru kabisa hano hameze neza cyane kabisa. Haratesa ndibaza mwarabonye iganiro ca mbere bagikoze nandi. Nabonye mu mashini ko baraceditinga Fabrice ariko araceditinga. Nakibonye batuje muri biro. Muri biro. Bwana ibintu byaragenze neza umuvyeyi wa STV yaramaze gukora kandi kantu miri uko bien neza ameze neza cyane be uba uvuka mu yentarami mu Rutana kure mu miwa kure mamiwa ikanda pana kuri centre mu musozi ndani hariya ego waje nufite imyaka ingahe naje mwoze tumwe Mgasi kera. Wewe una miaka 5 hapa sasa mjini? Na bon, naje 2008 mbanikera cyane. Oya haraciye imyaka myinshi kabisa. Uri bariza amasomo? Bien sûr, ndafite diplôme. Wari yehereje? Rero. Naje mkinam. Kisimbazi? Hapana. Je narize. Wahereje? Narize tunaje mkinam. Mwazire privé za nani? Oya vraiment bon yari privé mugari privé leta. Privé leta iraba? Yego bien sûr. Acha. Yego. Privé ni privé. Oya niwazo kubesha. Ndakubaza nka privé baba barere nka 300 kuko 300 pas yo yari leta. Yo yari privé. Semba ziri sanga ari nka 50 karani. Mba privé ziratandukanye. Kabisa? Miri wewe warigeze kina masinema? Mafilme? Yego. Bwa mbere wabihevye kubera Bon, sinabihevye. Sinabihevye. Nubura chakina. Sinkina ariko kandi sinabihevye. None uko je sinabiherutse. Je ndibuka kera ugikundanye na bwabo peti bw'ubuhasa bwo kujya utabizi yuko ari amahasa utazi kuribwa na bukuru canke butoyi. Nahiruka ukina amasinema. Nyuma yahaje sinigize kubona kandi MILLY ariko akina amasinema. Ariko arambanye ibindi nakora. Vyari ibi ba journalism. Nisinagiye gukora kwa Isaac. Bu journalism. None aje no sinakora. Nuko. Ariko amasinema niyo je natawe kumenya. Natawe kumenyera muri filme none ivyo bindi biba bimaziki. Akimiri urazi imisi yose riko ndakubonye je cyanibuka ile tukio yari mapasi. Nta bindi navyo bibuka. Nta bindi nibuka pe. Ndakubonye nibuka muri wako kuno mama mushwa na ba Sauda. Chere nibuka ingere bujya buhasa bwagusangira
utavyuzi binanichekeshaga ntoye ko duhuye cyangwa ngomba gutwenga ubushaka ubusanzwe wotwe ariko bijya bintu burya ubuzima buraryoshe nta bindi nabyo nta bindi nabyo ibindi byo babihara ariko bijya biraryoshe gusuma kabisa Milly ubwo urakora ibiganiro ariko urura bindi biganiro yego ikiganiro cha FAMBA nujya mukobwa BRIELLA wacakiriye gute ni BRIELLA ya BRIELLA wacakiriye gute bon je warandunke link wanashima sinanzi n'ivyari ibyo gusa cyankanzi nabonye mashize ko myati ifoto yo wanje kamara MILLY nandi cyangwa what binibindi yeah cyamba interesse kukirabo yeah cyamba nyizina ryo wanje deje n'ifoto yanje ifoto naje kuri Facebook cyasanga muri FIFI ya tuni wacha bon cyamba interesse no kumenya ivyari rero kaje ndakubaza urambwira ukuntu bimeze ya nuko kabisa ndaguye ukuntu bimeze nk'umukobwa nicyo kintu wizemwo atahuye bon normalement jewe urukundo rwa BRIELLA na FAMBA ndaruzi ndabizi kuva mwaka uheze mwaka uheze mwaka uheze kubera FAMBA yarigeze kundondera ndibaza urabizi na anniversaire yawe yaraguhaye mwararishanije gato oya arabesha iriya kuniwe nyandishije gato ariko yari imbere yarariye nk'abandi siko ngo yari imbere nuko ashitse ibintu byose vyaheze rero bon ndabizi rero urukundo rwa ndaruzi antuka ujya mu dada yarakunda FAMBA yaramukunda iki mu nyuma rero FAMBA aragondozwa ahita aremera umukobwa nawe areheje umuhungu I don't know mugicho nzi cyo nuko ujya mukobwa rakunda cyane FAMBA gusumba umuhungu okay umaze kubibona vyakwigishije iki wabonye ari kiye kintu wokongerako bon d'abord uri umukobwa cyangwa uri umukobwa tu sexe féminine yose sexe féminin yose si vyiza kugira gufata ugakunda umuntu like gushaka uja kuri imbere ya kamera jeske muramba imbere ya kamera ndikudavuga ngo ndakunda umuntu urabibona ese ni kubera iki niko nafise ubwenge ariko ikintu nabonye hajya no gushaka ntebe yishira bifite bimaze biratuma hari ibintu udashobora gukora by'uburofarofa biratuma ubona kure sivyo ntarabibonye ndavuga deje ko ngiye mukobwa inkuru mam dogo yarigeze kundukira link mam dogo we yarigeze kundukira link aba mu gihosha arambwira ati urabona mwana wacu gisigaye yirirwamwo ko yaje mukobwa ndamuzi kuva kera ndamuzi kuva nk'ikiga muri antena ibubanza arambwiye ngo navyo mwana wacu asigaye ari mu ngo be na FAMBA suseriye ibyo biri yobe na message niko nozi kwereka ndamubwira ati ni atari ari muri entertainment acambwira ati mbabajwe nuko yahevye ishuri n'umwana kamuta ngo ariko kurikira FAMBA ese FAMBA zo mumarira iki avuga cyambwira mama mukwaje ibintu bitandaba biba bitandaba cyamvuga ati kinizere ko nayo wanyu iyo apashe kunambia mimi kwa sababu ni usu murondere wewe muyage avuga tujye nikirana nshaka kumurondera ati okay tina nta kundi byari kujya mukobwa yarigeze kuntuka mu ndwi iheze nari ndamubwiye FAMBA dukora ikiganiro kumbe niwe afite telefone ya FAMBA ndamwandikiye FAMBA oyo VP ejo tuzokaca gene usanga hapi umudemo acadukarana ukavuma ndakuje ku mugabo ndakuje ku mugabo wanje what tindi BRIELLA sindi FAMBA tunamugati mwagize mariage ryari nguvye ntibikuraba ngo ndakujije nikambia ube wibuka wasikuru umuntu anagusumbye n'imyaka wese kumuta kwindero je nitungana tinubwo mbona ndi mugufa ariko rushaka kwanda gusumbya imyaka kandi umuntu wese uko ameze kose umusunze amafaranga umusunze ubwiza ukusha kumuheshimu kuko uzu n'umusi wereke aujukesho yake ndamubwira ati sorry vraiment ariko nta nabi yaririmwo mugabo wanje kiki namuhanuwe ndamubwira ati uri umukobwa kandi uracari muto ujumengana na 18 afise hata myaka 18
ndamubwira ati nubwo mwamukundanye simpaka bose bamenye ko mukundanye kuko si parasera ukurayanisha sinzi yo gupanga uri kurondera abakiriya rero nimba mukundanye n'umuntu bibi banga ryanyu mukundana muzanzane nawe ndakubaza jewe zo utamutera bamfise shaka umufise alors none wayi ntazi imbere ya kamera naja kuri STV wone ndatiri shira nguna uyu ni bijumuri ko ndadandatse ikibazo gira babahevye muca muzi imbere ya kamera nukuri Amemukia, ayatuhusu mtakoma. Pero amemukia, namukunda. Bamwe bateye amadorero. Unakurisi nani nawakari mu. Niso, nyakwanyu. Umungu n'umwana wundi. Je na Mungu nigera ngwanira mu buzima. Nasita kupaga nampigania. Uri umukobwa ni wiha agaciro kuje ni kutiya agaciro ugasanga uri umukobwa uremeye kuja imbere ya kamera uri kurasomana n'umuhungu eske bajyana bariko barakona kwiyumvira kwiki umuhungu nta gaciro yigera ata umuhungu ntigera ata agaciro kuko par exemple nkakoresha umwanya bamufashe ko arasamba n'umukobwa uyu atasibwa utasikiya haya ujya mukobwa imaje gusigara nuko kuko wowe nubwo uje kuresha undi mukobwa uzamubwira ati flana alikuwa malaya na hata kata ataitika mbona umukobwa uzogenda kugira guta umuhungu kari naka hari ibintu bitavugika rero Brunere si bon d'abord famba afise umwana kandi akuze ariko kugira mushimbira kamera afise umwana afise imyaka nyambari 9 atari 8 na Brunere afise umwana afise imyaka nyambari 2 atari 3 ni wazazi wenzao yani umva n'abavyeyi ariko chabibaza muri abavyeyi mukaca mushije imbere ya kamera abana banyu nuko mubaha image ya gute wumva yari musanga bitanga bitameze neza Brunesi ndamwanka ariko ni mwanamke mwenzangu asumja kimwe gusa kuba ntaravyara ariko nanje siko naravyase kuvuga ngo iki n'ibiki idini ko niko ku masomo kandi ndashaka gusubira ku ishuri kabisa Brunera ndumva uramuzi neza Famba nawe umuzi gute Famba na muzi gute Famba na muzima cyane gatandukanye by'abakobwa iki niki ubwo Famba n'umuhungu cyo na Brunere Famba n'umuhungu hari différence mu mukobwa bon apari ya wewe Famba kurondera nimba yakurondera je narabibona hari undi mukobwa wobuzi Famba yoba yaregeze kurondera canke yoba arondera Yego nashimwe ngo ari nuyigeze kubwira ati ngujya link ucari ngo yari content man content kandi bamabari kumwe no mwijoro hari uwo Famba yabwiye jari content gute kandi no mwijoro sigwa ko yari karisigura ariko karisigura Sako wanamkisa mtema tunaga akili nivyo reka bangu bavuga ko bavuga tabungi bafise nivyo kandi uri umukobwa nuwashaka ko abahungu bose bazogufata nk'umwavu bazogufata nk'umwavu je ndakubaze waje abantu bose muri entertainment muziko kundana aba diaspora ni kubera iki kubera iki jewe ndi umuntu wa mbere bavondagara ndishima icyo ke bamvuga ko bavuga ngo nambere bakamera niko ndasarira umuntu bamava mu mirimo ya diaspora ngo wa mbere ariko cyo ke bise ni bon ariko ari mpamvu bugenda bikora je sinkunda sinzi nyene kuje kunemereye dafite nyene kumeze muri jewe je nubwo umuntu wisiga umuti gute twoje imbere ya kamera ndagusome jamais peut-être mwubakanye twubakanye mubana ubwo twatubana ndakubibesha ubwo twatubana ndani yagurije Yesu kandi bamubwira kabisa biya bintu rero miri bigeze mu muryango famille yabari bana muke barahagurutse bavuga ati no kandi umusaza wiwe baramukoreye umusaza we yaragumutse ati kaye gahungu ntibikunda abo mpenda gifamba kawaida bivanye n'amajambo Famba avuga nukungene yitwara ikibano ciwe uti yari iti ntamukunda byasoye je barigeze kuja guhamba la papas Famba barigeze guposinga amafoto ari ku mpanda bari guhamba kamani sinzi ko yari bibi ujya mukobwa yari yapfuye batorajana guhamba Famba na Brunere je ndagana mukuru ujya mukobwa niwe mugenzi wanje cyane mukuru wa Brunere bibi wawe ngaciye babwira abwira nyamukuru wa Brunere ati uwo niwe mukwe wacu
ngo je no rubanza ko ntabwo gorofa nitabye seriously kandi ujya mudemu hajya bakobwa cyangwa icyo barundi niba banywa nkina nkebura birababaje gukora ikintu abavyeyi batakwishimiye ufise imivumo y'abantu benshi cyane ntiyugiye unatera imbere je ndibaza Brinera nta mahoro igararonka kuko daboy yarataye ishuri yaraje muri 7e je ntaze mu windi kandi gaprivizinge cyane mu bantu yarataye ishuri yani nako hajupenye anaishi kabisa naho bazi hajupenye anaishi ukajenga bure mukumva Santa Ulia neza wana ndabatera inkuru abavyeyi umuvyeyi wikigaba gute ariko wige uwo muvyeyi nubwo wavuye muhira mugaka akumva arajishuri hakiye mwana kutafutaga akavuga ati asma iko na akili kubera arasara mugafise arafise kazoza mewe ugaruke 7e abavyeyi bakakurugira byose kubera wewe lakini bikanka rero Brinera je hanini sister we niyo akunda kumbwira ati ujye twarahevye sister nkamubwira ati ariko tinkeka azohinduka kuko umuhungu bavyaranye umuhungu bigeze kubana mu rugombo kuko Brinera azifamba mba mu rugombo umuhungu bavyaranye nako nyamuhungu bagiye kubana mu ganyari se umwana baramufunze rero famba hajya ahubwo aratomboye umunsi byavuye gusanya kazi yake batamukamata ana 18 ni minere ujya mudemu nta 18 afise nimba yo bayifise naho cyasi nibaza yari kuje vuba kono kuri kabisa izo ni zimwe mu manusho kuburi kurahanura ujya mukobwa ariko abandi bakobwa muri rusangi bakobwa muri rusangi ibintu bya industry ni by'umwanya muto kuko umukobwa kenshi tuza muri industry nka jewe naje muri bya YouTube irevye narabikunda ariko nta kindi kintu naje kurondera iki agafu maisha lare rero nawe uje muri industry umukobwa ntuci twaba nibi n'abatipe bari muri game ko ahungu bari muri industry benshi uzobona ahungu benshi bazaba uri myiza iki muzojyamana nabo bihere nta kindi kintu ariko uje ufise intumbero imwe iguma ari imwe je plan yanje ni yandi nyene naje muri industry mugati nje kurondera ukuntu ushobora kwimwanya kugira mbeho bon haje nasanze abantu twe twavukiye mu misozi ruguru twabise icyo tubasumbije abantu bavukiye Bujumbu nivyo kuko twe genda harura ati none nini nitwara nka naka ndenda wapi soja hehe kuko ubuje simanze amaso abavyeyi ahubwo nabaravuga ati dabico imariye kugira ko muzuze gufasha abandi rero ukajanga kuri kamera vraiment n'inkundo ngone dakese wawezi jamais dans ma vie Milly reka ndagushimire cyane kuri izo mpanuro uhereje n'ubutumwa utanze kuri Brinera ako nizere yuko ari amahoro menshi atakibazo na kimwe kirimo nta kibazo ndamufitiye kuko mshauri ivyo binabireke kandi bafite témoignage z'abandi bakobwa byagenze uko birangira nabo ekanya ndishika bizi amayabibonye basi nkujya arabigira maybe arafise nuze deja afise n'umwana famba zo mutereye amaso nitangwa ni mugabo gasuguru abupiga yapi kabisa bugi ikintu ca mbere Milly kibabaza umukobwa niki mu buzima nigiki mu buzima kimubabaza ko muri FASO dufate mu bintu bibabaza umukobwa niki kintu yo bakimukoreye ababara cyane gusomba dufate swati gutegwa inda rimwe kabiri cyangwa gatatu uri muhiri wanyu canke no marimo umukobwa bagutera inda zibiri ukavyera abana babiri muhiri wanyu canke batatu n'abana wa gatatu kuvuga ngo ngo urumva ni accident ni makusudi ivyo nibigira nkana ushobora gusa harano basavye boroshe Ngate muri famille yacu byo bageza mimba kwanza unaza na pili tena nimba kuna bezeze kana bro bon oya vraiment muri malade éduqué vraiment oya Yesu Christ oya
kandi ugasubiza n'umungu hajya akurondera ufise abana bangahe muhira narakunda gukunda afise swacha kurondera akavuga ati abandi amabagiye bafyase namia tena ndani patia muzika afubisha nabakukunda kuko bapira watoto ugasanga ufise na batatu abahungu batatu nyene my friend ni mfizi yako kabisa Milly era abantu batangaye babonye wavyibushe ariko twaheje ikiganiro gisa n'igihezi n'akanyuma wavyibushe wari ibiki nanakimwe akini uri jiona kamumenenepa batangajwe n'ikitavuga bro ari ibintu babonye ati Milly yavyibushe we uri kaukaga kidogo ku social media watana rudia fabi pindi tena yego hari ukungena ubwa mbere ukiri muto irema content kuri muwaka wari muto akademu nyene gato lakini nyuma ya pale kidogo bazabona bwi agisusu kashakuya Jesse navyiwe na muri Isaac navyiwe muri STV muri STV sinjo nasema muwaka ulikuwa kawaida muisaka ulikuwa kawaida lakini mu STV unarudia safama vipindi bazababona wavyibushe wavyakire gute ubonye wavyibushe wagize impuzu zatanga kutagukwira masiripe mu muri kuna varuka zinza zikupa wavyakire gute bo je kwanza kuzibuha aje ndobatera inkuru kintu batazi ibintu vyibusha mu buzima ni ibintu bibiri amahoro mfiti d'abord amahoro no kutagira stress uko nabivuga jewe nk'ikigena nari muri waka nari twakunda gukora ibiganiro nawe kigena nari muri Isaac nari umunyeshuri ndazakora kwambara perike nari umunyeshuri nariga kandi rero impamvu hagiye atuma nonda cyane naririhira inzu nagira amenye kuntu nirihira inzu nkiyambika nkafungura nkamenya uko mfungura nkamenya uko nja kwishuri kandi nawe mucarama umva vyese ko nirondera déplacement byaraheze ntukirihira inzu si kuvuga ngo sinkirihira inzu ahubwo byaraze sinkiciga ko kushumva naririhira Minerval mu mwaka wa nyuma umva maze gode ishuri nta stress nasubiye kugira ufite ibintu byinshi byangora amasesi kiyo kuja ku ishuri kwa ntaripa Minerval byarahetse inzu n'undi ayirihira kabisa akanamaze gukorera umuvyeyi karamuryohera nawe urabona ko kamuryoheye nagaki ikimeze ko umuvyenje kana ucana ko namuryoheye araryoheye urabona ko d'abord uko naje ishuri tonye papa kiramuryohera reka ndagushimire rero abakunzi Nick Drip so wijui lakini Nick Drip kina wewe unimaliza masomo lakini no by the way ina majina Emery Nick huyu ni Emery Nick bosi huyu ni bosi huyu anaweza kugukata hata mkono na ulipa huyu anaurudisha yeye ntamasha kuri huundisha Emery nta muntu ashobora kuri huundi uramuyuwa nusu Emery wakimu umbiriza nakubwire ko umwanya wewe bon nakanyuma by the way kweli ki abarundi tumaze kwishiramo ko afite amafaranga ashaka kukuriha una Emery anaweza kukuua anafukana ungia familia yako muvuga amafaranga mukeneye ndayarihe mutekereza none niyo wega ntibandishe tena wakatata kufa Emery una musa azopfa maiti akitafanya hata miaka 10 bila yaoza umuntu uko nuzigera ubaho kukiziga cha Emery Nick Emery kizima zuba yapfuye azoyafa ariko azokwamaho n'ivyo bimaziki se bimaziki karagaciyemwo guys abantu zenya twe turi mu Karema ndi mu Karema je ndi mukizwa uko mu Karema mu Katolika je ndi mukizwa nona kwe ndi mu Karema nabwira ikintu kimwe bavuga ngo hahigwa upfa gapira mwami setu navyo by'amafaranga ntavyo bimaze kabisa upfa gapira mu mwami